Nongere mbasuze mbifuriza ibi byiza mwebwe mudukurikiye muri mu mpande zitandukanye mbabwire ko urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS Rwanda Correctional Services rwatangaje ko umunyemari Mironko François Xavier wamejwe icyaha cyo gutuka urukiko gikorewe mu iburanisha yamaze kurekurwa nyuma y'amezi agera kuri 3 afungiwe imageragere. Mironko yakatiwe n'urukiko rw'ikirenga igifungo cy'imyaka 2 ariko umwaka umwe n'amezi 9 birasubikwa afungwa amezi agera kuri 3 muri gereza kuva ku itariki 22 Gashyantare 2023. Ubuyobozi bwa RCS butangaza ko uyu mugabo yamaze gusohoka muri gereza nyuma yo kurangiza igihano. Mironko nyir'uruganda Mironko Plastic Industries yakatiwe n'urukiko rw'ikirenga iki gihano ubwo yaritabira iburanisha mu rubanza rusanzwe rw'ubucuruzi rwaburanishwaga n'urukiko rw'ikirenga nyuma yo kugaragarwaho imyitwarire idahwitse. Urukiko rw'ikirenga rwanashingiye kandi ngo kwibaruwa yigeze kurwandikira irimo amagambo arutesha agaciro ndetse no kuba yaranze gushyira mu bikorwa icyemezo urukiko rwafashe gishyiraho inzobere mu rubanza rwe, rugasanga rero iyo myitwarire igize icyaha cyo gutuka urukiko gikorewe mu iburanisha. Rwahise rutegeka ko Mironko afungwa imyaka igera kuri 2 icyakora umwaka umwe n'amezi 9 bigirwa igihano gisubitse. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora CP Rafiki Daniel yemereye cy'imakuru ya Kadomo.com ko uyu mugabo yamaze gufungurwa. Ati uwo mugabo yarafunguwe nyuma yo gusoza igihano cye cy'amezi agera kuri 3 yarekuwe ku itariki 23 uku kwezi. Mu gufata icyemezo cyo gufunga byo muri ubu buryo nta yindi mihango ikorwa cyangwa se ngo ababuranyi bahawe ijambo kugira ngo bagire icyo bavuga ku cyaha cyakozwe. Mu yandi makuru, RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje M23 ko iri mu myiteguro yo gufata umujyi wa Goma. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje umutwe wa M23 ko uri mu myiteguro yo kugaba ibitero ku mujyi wa Goma igamije kuwigarurira. Ibi byatangajwe na Minisitiri wungirije w'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Adobango Awoto Sami mu nama idasanzwe Minisitiri yateranye ku wa 4 tariki 25 Gicurasi 2023 aho yagaragaje ko uyu mutwe uri mu myiteguro ikomeye yo gufata umujyi wa Goma. Yagize ati umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kugarizwa n'imitwe y'iterabwoba irangajwe imbere na M23 uri mu myiteguro idasanzwe. Intego ni imwe kandi nk'uko abatanga amakuru babivuze niyo gufata umujyi wa Goma. Uyu mugabo kandi wa kabiri mu bashinzwe umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu biri guterwa n'umutwe witwaje intwaro wa Amobondo. Yavuze kandi ko ingabo zafashwe n'inzego z'umutekano muri Kinshasa haba mu mazi ndetse no mu butaka ngo zitanga icyizere ngo kuko kugeza ubu ntabwo ubwato bukiri mu bintu bishobora kugabwaho igitero. Ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba ingorabahizi ndetse ingabo z'umutwe w'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zamaze kuhashinga ibirindiro n'ubwo RDC izishinja kutagira icyo zikora mu guhagarika M23. Muri Mata 2023 umutwe wa M23 wahagaritse urugendo rwo gushyira intwaro hasi nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi yeruye ko nta biganiro guverinoma ye iteze kugira nawo. Icyo gihe Perezida Tshisekedi avuze ko uyu mutwe urimo gusubiza uduce wari warafashe nubwo ari igikorwa kirimo kugenda buhoro. Yavuze ko ingingo yo kuganira nawo itakigibwaho impaka kuko n'inteko ishinga amategeko yemeje ko nta mitwe yitwaje intwaro izongera kuvangwa mu ngabo za leta nk'uko byahoze. Ni icyemezo cyarakaje umutwe wa M23 wakomeje kugaragaza ko ufite impamvu zikomeye zituma urwana zirimo umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu uterwa n'imitwe yitwaje intwaro yica abaturage ku buryo bikeneye kuganirwaho na guverinoma mbere yo guhagarika imirwano. M23 yatangiye kandi imirwano umwaka ushize isaba leta ya Kongo kubahiriza ibyo bemeranyije muri 2013 birimo kwinjizwa mu gisirikare no mu nzego za leta, gufasha impunzi z'abanyekongo bari hirya no hino mu karere gutaha cyane cyane abiganjemo abavuga ikinyarwanda, guhagarika ivangura n'ubugizi bwa nabi bikorerwa abitwa abanyamahanga ndetse n'ibindi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine akomeje urugendo agirira ku mugabane wa Afurika. Ejo kuwa 4 yabonanye na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta. Mbere y'uko ajya i Kigali mu Rwanda yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ya Addis Abeba muri Ethiopia, asaba ibihugu bya Afurika gushyigikira Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya no kuvuga aho bihagaze ku bushotoranyi yakorewe n'Uburusiya. Ibindi byavugiwe muri icyo kiganiro tubibaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Muri ico kiganiro Dimitri Kuleba yavuze ko Ukraine ibabara igihe cose ibihugu vya Afrika vyanse gutora vyerekana aho bihagaze muri iyo ntambara. Kuleba yasiguye ko igihe cose igihugu canse kwerekana uruhande kiriko kiba canse gushigikira ukwikukira no kwigenga kwa Ukraine. Kubwa Kuleba kuterekana aho ibihugu bitandukanye bihagaze biza bisongera isibe no gutora umuti. Gushigikira Ukraine navyo bigasa nko kubahiriza amategeko mpuzamakungu atandukanye n'ayagenga ONU nk'uko umutegetsi abandanya bivuga. Igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri umwaka wari urumanye umunsi ku yundi Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Kuri iryo genekerezo mu nama nkuru ya ONU ibihugu 22 kuri 54 bigize umuryango w'umwe bwa Afrika vyaranse gutora, ibindi vyirinda kugira ico bivuze ku ngingo yasaba ko Uburusiya buvana ingabo zabwo muri Ukraine. Dimitro Kuleba ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu agendeye umugabane wa Afrika inshuro zibiri mu kiringo kiri munsi y'umwaka. Yabwiye abamenyesha makuru kwiza ingendo ziwe zerekana ishaka rya Ukraine ryo kubaka ubucuti bushasha kandi bukomeye na Afrika. Ejo ku itariki 25 ukwezi kwa gatanu hibutswe imyaka 75 ishize hashyizweho urwego rushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi muri ONU. Fidel Niyongabo abahiye inkuru. Mu kiringo c'imyaka 75 irangiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryararungitse inteko zijeje gucungira umutekano zirenga imiliyoni 2 gufasha ibihugu bitandukanye vyo ku isi kuva mu ntambara. Izo nteko zaragize akamaro kaboneka mu bihugu nka Liberia na Cambodia, yamara zarananiwe mu bikorwa vyazo mu bihugu vya Yugoslavia n'u Rwanda. Muri iki gihe izo nteko zihanganye n'ibibazo bishasha mu bice ziriko zikoreramwo, harimwo intambara zitera zikomera kurushiriza n'amakungu yiciyemwo ibice mu bituma zidashika ku migambi yazo. Mu gihe hamwe ONU kuri uyu wa kane ihimbaza imyaka 75 irangiye inteko zijeje gucungira umutekano zayo zishizweho, hategekanijwe ibikorwa byo kwibuka inteko zayo zirenga ibihumbi 4,200 zapfuye kuva mu mwaka w'igihumbi 1948. N'igihe urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi wafata ingingo yo kurungika indorerezi z'igisirikare mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi gukwirikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Israel n'Abarabu. Mu butumwa umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yavuze ko inteko zijeje gucungera umutekano zerekana kwiyemeza gukomere kwa ONU kuvyerekeye gutuma makungu arangwa n'amahoro kurushiriza. Ibikorwa byo gucungera umutekano vy'ishyirahamwe ONU vyaragutse kurushiriza. Muri iki gihe inteko zigera ku bihumbi 87 zikorera mu bice 12 birimwe intambara muri Afrika, Aziya, Uburaya no mu buseruko bwo hagati bw'isi. Abimukira binjiye ku butaka bw'Ubwongereza mu mwaka wa 2022 bagera ku bihumbi 66. Iyo mibare irongera igitutu kuri guverinoma yijeje kugabanya umubare w'abakozi b'abanyamahanga. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Ninahazwe. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak agaruka kuri ivyo biharuro yavuze ko biri hejuru cane kubimukira binjiye mu Bwongereza biciye mu mategeko, agira ati ndipfuza kugira ico nkoze kugira bigabanuke. Mu ndwi heze leta yo mu Bwongereza yatangaje ingingo zigabanya ibitigiri vy'abanyeshure mpuzamakungu bemererwa kuzana muri ico gihugu imiryango yabo. Umushikiranganje wa mbere Sunak agasigura ko izo ngingo ziri mu zizotuma ibiharuro vy'abimukira bigabanuka. Ikibazo c'abimukira camye ari nkoramutima muri politike y'Ubwongereza kuva kera, kiri no mu bibazo vya mbere vyatumye mu mwaka wa 2016 hatunganywa kamarampaka yari igamije kuva mu muryango umwe bwa Buraya. Jay Lindop, umukuru w'ikigo kijejwe vy'abimukira mpuzamakungu mu Bwongereza, akaba asigura ko igabanuka ry'ikiza ca COVID-19 n'intambara y'Uburusiya na Ukraine biri mu vyatumye ibiharuro vy'abimukira mu Bwongereza vyongera. Imwe mu mikenyuro Ubwongereza bwari bwarafashe yari yo kurungika mu Rwanda abimukira binjira ku butaka bwabwo biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Uwo mugambi yamara nurakunda kuko akomeje kubangamirwa n'amategeko hamwe n'abawitwariye. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya n'amakuru ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Burundi abagize umurwi ushinzwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR kuwa gatatu wagendereye abanyamakamba bavuze akabari ku mutima cyane cyane amasambu n'ibindi banyazwe batari basubizwa.
inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye. Umugabo wanje aba agiye abiwe bakuye mu buhungiro nawe mwigishije kandi ugasanga nk'uwabikunyaze uracamubona nk'uwagufatiye itongo ukabona aho yimutse apfa gabo nawe ugasanga igi wawe aracaririmo n'igi warariranguramo imigambi. Nangura kwibaza ati none aha narashitse iwacu koko neze kuza mu Burundi n'umuvuga w'Uburundi aya ni amahoro nangura kuricuma none jewe ndotabarirwa hehe. Ni bamwe mu bashikirije ibibazo n'intererano mu nama umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekuriranira wagirishije abanyamakamba kuri wa 25 Rusama mu gihe abagize uwo mugwi bari biteze ko